ingwano y'isi yose ya mbere iheze, Uburundi cari igihugu giciye cikukira ko abadagi bari birutse. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rica rirungika ababirigi kuza kugaba Uburundi. Ntibigeze bitwa ko aribo bagaba Uburundi, bari autorité sous tutelle. Twebwe Uburundi twagumye turabwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU, batuma ababirigi ko aribo baza kuturongora. Ababirigi baca baraza badusambagura, batucamwe amacakubiri, baducamwe imice. Ni murabe ingaruka vyatuzaniye muri iki gihugu cacu. Abarundi barapfuye, abandi barangazwa, ivyacu birasenyagurika, ntitwubaka igihugu cacu. None ubu nibo birirwa badutwenga ngo turabakene kandi aribo batugabuye. Uno munsi rero turiko turiyubaka. None ko iki urwo rugamba turukora twenyene, abadusambuye ariho bari badutwenga. Turasavye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko ndiza ridufashe kubaka ibi vyose vyasambutse. Nabo batwereke garantie de non répétition ko bitazosubira, ko ONU itabishigikiye idufashe kuvyubaka. Nici ivuga iti jewe ONU singishigikiye ba bantu babasambura, reka nze fatanye n'abarundi twubake Uburundi.